Reka ndabaramutse cyane abantu mwese musanzwe murikana runo rubuga rwanje Apo Business. Amazina yanje nitwa Aponene Kampaye Kurombo y'ijyambere kumbure utari bwambone chaîne yanje yitwa Apo Business. Bishire cyo kwigana bitandukanye cyane cyane bishingiye kwiteza imbere kibano amakuru atandukanye agezweho ku isi atandukanye. Ndacecera ko no mitsi tubagana cyane ku bijanye n'intambara yo muri Iran, ariko tugiye kuraba neza na neza kunyunyurana kuri hagati ya Iran na Amerika muri no minsi. Bigeze he mbega? Donald Trump avuga yuko bari mu biganiro. Hanyuma Iran nayo ikavuga ati nyabona nta biganiro bihari ntavyo, ivyo n'ibinyoma niba cambaye ubuse niko no bivuga. Ariko Trump akavuga ati nyabona biriko birabandanya, na guverinoma ya Trump ikavuga ati biriko birabandanya ibiganiro birimwo tuganira Iran kuri intambara yo hagarara. Ariko Iran ikabibeshuza iti nyabona twebwe nta biganiro bihari byokunda. Ariko hagati aho Iran irafise ikintu isaba. Ifise ibintu isaba bigera kuri 6 kugira ngo ishobore guhagarika intambara neza neza irimwo neza na Amerika. Ariko nawe bino bintu bitandatu Iran isaba biraza gukunda cyane bizokunda. Ikintu cyambere isaba iti kugira ngo intambara ishobore guhagarara iri hagati ya jewe Iran na Amerika na Israel, bisaba ko Amerika yemera gukura abasirikare bose bari mu kigobe cy'abaye cyangwa mu kigobe cya Perse canke mu karere ka Iran muri Iran no mu bihugu biregereye. Isaba ko amabaze militaire yose ibindi byose bya Amerika ngo bive burundu ntasigare kirindiro na kimwe cya Amerika. Ariko by'ukuri Amerika aza kwemera ico gisabo cya Iran canke iraza kuvuga ati ntibishoboka. Byo ntaho bizi neza neza kugira turaba neza neza mbega bisokunda mbega ntibisokunda mbega bizogenda gute. Ubwo nizo umuntu agenda yihweza buke tukaraba ko bizokunda ntaho bizi ko bizoshoboka. Ariko mumve ko gisabo ca Iran si gisabo coroshe. Amerika nazo kwizocemera no kutazocemera, ariko nizo tugira turabira hamwe. Hanyuma ikindi cya kabiri Iran isabiti Amerika ntiyemere guhagarika ibitero byose bishoboka, haba ubu no muri kazoza ehe gutera Iran canke no ku nsuki zayo. Izo navyo ni ikintu kitoroshe. Iran ivuga iti Amerika, Donald Trump na guverinoma yawe na leta yiwawe, ico dusaba no guhagarika ibitero byose, haba ubu haba no muri kazoza, no kuvuga dushaka amahoro arama muri kano karere turimo. Izo bizokunda, Trump azovyemera, Amerika izovyemera, bizogenda gute mbega none ntaho bizi neza. Ubwa gatatu Iran iragaruka turasaba ko Israel ihagarika gutera umugwi wa Hezbollah wo muri Liban. Umugwi Hezbollah usanzwe ushikiwe na Iran mu vyikora byose mu kuba byawo. Iran igaruka ikavuga iti Israel yemera neza neza kwitazongera gutera umugwi w'abagwanyi bitwa Hezbollah wo muri Liban ushikwe natwe Iran. Ntaho uzi kwimwe ivyo Israel zovyemera, kubera ko kuba Israel kwemera ko izoshigikiye izoreka gutera Hezbollah bizobivuze yuko Hezbollah umwanya wose zoshobora gutera umutekano muke muri Israel bizoshobora, kubera ko naryo hangiro nyuma mu gwa Hezbollah no mu gw'abagwanyi. None ko Israel zovyemera yuko yereka gutera Hezbollah kugira ngo gutyo intambara ishobore guhagarara, bizokunda cyane bizokunda byose byo kwena umuntu agenda arihweza neza ntaho uzi ko bizokunda. Ariko ni nkuko ariko ntaho biza amakinga barahari, ariko turari kugira ngo tujye turasanga bishasha ingene bigenda biragenda, ntaho uzi ko bizoshoboka, ntaho uzi ko bizogenda gute. Hanyuma Iran ifite ibintu byinshi. Iran kuva mu myaka yeze yarafatiwe na bitandukanye, ibifatwa n'ubumwe bwa Burayi. Ntaho ivyo bihano biracahari cyane ibihano bishingiye ku butunzi. Iran ivuga iti twebwe rero dukure ko ibihano byose mwadufatiye, ibihano byose tumaze gufatirwa by'ibyo butunzi n'ibindi byose bishoboka bidukure ko hanyuma twemere ko intambara turimo muri no minsi ya Amerika na Israel intambara yacu iza guhagarara. Bitagenze uko twebwe guhagarika intambara ntibibaho. Ubwo Iran yo ivuga iti dukure ko ibihano. None ko kibano birahava umwe bwa buriya bwafashe no ku ya mbere bwafashe mu gufata ibihano Iran buzohava burekura ko ivyo bihano kugira ngo intambara ihagarare. Bizogenda gute? Nibadozo bigiramo uruhara, nibadasazo bigiramo uruhara, bizogenda gute muri rusange? Tugira turabira hamwe zose yataye ko bizoshoboka, ariko ntibyoroshe. Ikindi cya gatanu Iran ivuga iti twebwe ibintu kuva intambara itangweza neza ku mugaragaro ya Israel na Amerika badutera tumaze kononekara, haroneka ibintu byinshi ku butaka bwacu, twarapfishije abantu byinshi vyaronekaye, ama infrastructure yarasambutse, ama apartment manini, amahinguriro y'ibigwanisho, amahinguriro ya petroli bikomokako, ama refinerie atari make yagize ingorane. Twebwe dusaba yuko intambara kugira ihagarare nuko Amerika na Israel babanza kwemera yuko babindishiye akababaro, bakomera bakanasanura bakaturya ibintu byose byononekaye ku ntambara itanguye. Ariko bino bintu Amerika na Israel baza gukunda
ubwo Iran ntikiyadati kugira ngo intambara ikomeze mbega bizoshoka cyangwa bizoshoboka byose zo kuri turabira hamwe ko bizokuna ko tazokunda ariko ibintu byose bitoroshe neza na neza uko biraba neza icanyu Iran ivuga iti twebwe ku mugambi wacu wo gukora igwanisho nyangana cyo igwanisho no bwati rutura umugambi wacu nibawureke urure ku mugaragaro tubane dukora igwanisho amahirwe yacu y'igwanisho bandanya kora igwanisho ko tuvyifuza atana kimwe kivuyemo byose bigende ku murongo ntibavuye ngo nimureke gukora bino bigwanisho ngo nimukore mureki oya Iran ivuga iti twebwe biraduhagarika intambara nimwemere ko umugambi wacu wo guhingura igwanisho ukomeze kuri kwamwe atana kimwe kivuyemo uko tuvyifuza twebwe nyene mu bwigenge bwacu nkuko nabari bashaka kubikora ivyo byose rero ibintu bigera kuri 6 Iran isaba none bizoshoboka mbega Trump ko amayunguruza amasango yo kuvuga ngo ndabahaye ngo misi ni kubona muze mugura umuhora wa Detroit de Muze mbega subwo bayo bafise tuvuye ko Iran izohava inesha bino bihugu bizogenda gute muri rusange so tuvyigira hamwe tubirabira hamwe duhanana amakuru agezweho tumenye mbega bigeze hehe mbega ivyo Iran yasavye bya biremewe hari byanswe mbega zavakora inguvu z'ibihugu bitandukanye bizorangirira hehe mwakoze cyane abantu mwese murageza kubana nanje mu nshiki ya buri munsi mwumve ko ndabishimira kandi ndabakunda cyane tuzosubira batagira sabone mugire sabone nacu twaye no kugira ibintu byiza cyane mugasangiza no nkuru muhagira partage byaza ibintu byiza cyane ndabashimira koze kubana nanje.